Reka dusome aya majambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'umusiguzi. Igitabo cy'umusiguzi igice c'indwi umurongo wa mbere. Turasoma no muri Zaburi ya 22 umurongo wa mbere nyene. Umusiguzi igice c'indwi umurongo wa mbere haravuga ngo ukuvugwa neza kuruta amavuta mota cyane y'igiciro kinini, kandi umunsi wo gupfa uruta uwo kuvukako. Kuvugwa neza kuruta amavuta mota cyane y'igiciro kinini, kandi umunsi wo gupfa uruta uwo kuvukako. Zaburi ya 22 imigani 22 umurongo wa mbere. Haravuga ngo kuvugwa neza kuruta kugira ubutunzi bwinshi, kandi kuba rurangiranwa kuruta kugira amafeza n'amazahabu. Imana nihabwa icubahiro. Kaze mufate ivyicaro. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Uhoraho abaha umugisha, uhoraho abarabe neza, uhoraho abamurikishirize mu nyonga hiwe. Tugomba dusangirira ijambo ry'Imana rivuga ngo kuvugwa neza. Maze iminsi ndakiyumvira ko cyane gose cyane numva muri bino bihe by'ikanguro twinjiyemwo ntidushobora kukayangana tutavugwa neza. Nsanga muri bino bihe by'ikanguro twinjiyemwo bisaba ko dukayangana. Nushobora kuba umuntu akayangana utavugwa neza. Kuvugwa neza nugukayangana nyene, nugukayangana uruvugwa neza, ubu uri kurakayangana aho uca hose. Ndavuga nti rero rekera ijambo turisangire uko ryari ko numva rimfasha cyane mu mutima wanje. Numva ndipfuje kuvugwa neza, kandi nawe ndabikwifurije mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndabikwifurije mu izina rya Yesu. Kuko kuvugwa neza nta muntu numwe atabishaka. Ninde atabishaka ari hano? Kuvugwa neza twese turabishaka. Kuvugwa neza abahambaye barabishaka. Kuvugwa neza aboroshe barabishaka. Kuvugwa neza abantu bakuze barabishaka. Hajya na nyokuru nubwo ngana kurya arakeneye kuvugwa neza. Abana batoya barakeneye kuvugwa neza. Nta muntu numwe adakeneye kuvugwa neza. Twese turabishaka. Haleluya. Kandi ikindi nabonye kuvugwa neza rero, kuvugwa neza ntushobora kubigura amahera. Nasanze udashobora kubigura amahera. Uyu mwanditsi rero w'igitabo cy'umusiguzi aravuga ngo kuvugwa neza kuruta amavuta atamirana cyane kandi y'igiciro kinini. Ngo kandi umunsi wo kuvukako, umunsi wo gupfa uruta umunsi wo kuvukako. Cyasanga ahandi aravuga ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi, ngo kandi kuba rurangiranwa biruta amafeza n'amazahabu. Ayo majambo yose ndayasomye nsanga mu yandi majambo igikwiye kwifuzwa mu bugingo bwacu no kuvugwa neza, gusumba kwifuza amafeza, gusumba kwifuza amazahabu, kubera birabiruta. Gusumba kwisiga parfum imota cyane, ukwiye kubanza kwifuza kuvugwa neza. Birasumba ubutunzi bwinshi, birasumba amaparfe azimbye cyane, birasumba kure ibyo twuba twibaza ko dufise. Kuvugwa neza, kuvugwa neza biraryoshe. Biraryoshe kuko kuvugwa neza bitera intege, biratera intege. Kuvugwa neza birakongera inkomezi. Kuvugwa neza, kuvugwa neza rero twobironka gute? Ngiye gusoma neza nagiye gusanga kugira tuvugwe neza biva muri kamere k'umuntu. Burya bihera muri kamere. Kugira tuvugwe neza rero birasaba yuko ya kamere tuyihingura, tugerageza
mu Gifaransa novuga ngo tukayitravaya, tugatravaya caractère, tugatravaya iyo kamere, tukayihingura ku buryo iyi kamere iza ikaba kamere nziza ishobora gutuma tuvugwa neza. Kuko kugira tuvugwe neza biravana nuko umuntu ameze, inyifato n'ingeso ziwe za misi yose, uko abaho ku munsi ku munsi. Haleluya, haleluya. Birava ku ngeso zawe, ingeso nazo zirava no muri kamere kawe, birava ku nyifato yawe. Kugira uvugwe neza bisaba ko ingeso zawe ziba nziza, kugira uvugwe neza bisaba ko inyifato yawe iba nziza, ka kameremere ukagahingura wewe nyene, ukagakorerako wewe nyene ubwawe nyeneko, ku buryo kaba kameremere keza gatuma abantu bakuvuga neza. Kuko nagiye gusanga hari igihe umuntu avugwa nabi kubera kameremere yiwe, kameremere yiwe gatuma bamuvuga nabi. Nko ugasanga umuntu afise kameremere ko kuvugira hejuru, ugasanga afise kameremere ko kuvugira hejuru, ukazusanga abantu bamwanse kubera ko kameremere. Umuntu afise kameremere ko kuvuga ivyo yumvise byose, ivyo biratuma aho ubaye bakwanka, uko baca babona yuko uri kimena banga. Birasaba yuko kameremere kacu tugahingura, tugashira ku rutonde mu ntumbero yo kugira ngo batuvuge neza. Haleluya, haleluya. Wewe rero ubwawe urashobora gutuma abantu bakuvuga neza, cyangwa urashobora gutuma abantu bakuvuga nabi. Wewe ubwawe biva kuri wewe, nta wundi bivako. Ntibashobora kukuvuga nabi wewe ku gatwe kawe, ku bwaso canke mama wawe. Nivyo hari igihe usanga utukugwa nkogwa papa canke gwa, ariko wewe ku gatwe kawe birakuvako kugira abantu bakuvuge nabi canke bakuvuge neza. Biradukwiriye kuvyihutira cyane kuvugwa neza gusumba ibindi vyose. Ishengero ry'urutare mazotuvuga neza, ishengero muri rusangi rizovugwa neza, ari uko ingeso zanje n'ingeso zawe n'inyifato zacu twese hamwe zibaye nziza. Ahandi ho tuzosanga ishengero ririko riratukwa, usange ririko riratukwa n'umuntu wo mu ishengero ry'urutare bahuriye hariya mu isoko, bahuriye mu ibarabara canke ku kazi, yifata nabi, afise ingeso mbi, ukazusanga bavuze urya sengera mu ishengero ry'urutare. Emwe bwa bundi nta kintu, twese bakaducira urubanza bivanye na wewe ufise ingeso mbi, bigatuma bakuvuga nabi, kandi natwe bikaza bikadushikako. Imana idufashe cyane kuvugwa neza, kuvugwa neza. Jewe ndavyishakira, wewe sindabizi. Kuvugwa neza ni ivy'igiciro kinini ya cyane, biraruta ubutunzi twotunga bwose. Nawe wowe umutunzi ameze gute, ariko uri kuravugwa nabi nta mahoro bigirana. Ariko iyo uri kuravugwa neza burya bigutera kaneza. Nivyo cyane sivyo? Bigutera kaneza muri wewe, biragutera kugira kaneza muri wewe. Usomye mu migani muri gice ca mu migani muri iki gice ca 15 hari ahantu hasa nahavuga gutyo. Ku murongo wa 30 haravuga ngo mu maso hakeye hanezereza umutima, kandi inkuru nziza zishira imisokoro mu magufa. Haleluya. Kuvugwa inkuru nziza, iyo bakuvuze kwivyiza bishira imisokoro mu magufa, nukuvuga ngo bikongera izindi nguvu, kandi n'akaneza kakaba mu mutima wawe, ukumva uranezerewe. Haleluya, ukumva uranezerewe. Rero kuvugwa neza, naho wowe uri umukene ukabuvugwa neza birahagije. Naho wowe uvuga ngo ntacyo mfise, wewe icyo ukwiye kwirukira ni wirukire kuvugwa neza, muri kwa gutunganya neza kamere kawe, muri kwa kugira ingeso nziza, muri kwa kugira inyifato nziza, wewe urondere kuvugwa neza. Ibindi byo by'ubutunzi, bamwe batunze batagira amahoro bazobirundarundanya bakuzanira ubiryo. Uzi n'amakuru igituma bazokuzanira ubiryo? Kubera uzoba uri kuravugwa neza. Kubera umuntu avugwa neza agira igikundiro.
umuntu avugwa neza agira igikundiro. Nico gituma rero wa mutunzi azoba yarabirunze, akaba wewe birirwa baramuvuma bamutuka, bikamutera umutima mubi, bikamutera kubabara. Uwazovuga ngo ubundi hoho ndabitungiye iki, ubundi ho sinzopfa nkabisiga, acarundarunda kubera yumvise hari umunsi yari ahantu barakuvuga neza, acavyegeranya abizanire wewe abari ubirya. Haleluya. Abatunzi bararundarundanya ubutunzi bwabo bakabizanira abagororotsi, bakaba aribo babirya. Haleluya. Rero ntuhangayike ngo ntacyo mfise. Burya cyari gikwiye kuguhangayikisha, nanjye cyari gikwiye kumbuza amahoro, nukumva bariko baratuvuga nabi, kandi bakatuvuga ivyo turiko turakora. Nta kintu novuga ngo kibabaje kukuvuga ukamamara kandi bariko bakuvuga ukuri. Erega iyo batariko bakuvuga ukuri uraburema ukavuga ngo ibi ni wa mugwanizi kandi n'ivy'akanya gato, ibi bizorengana. Ariko iyo inkuru ziriko ziramamara kandi uri kuvuga ukuri kw'ibibukora, kw'inyifato itari nziza, kw'ingeso zawe zitari nziza, birababaza, biraremera. Haleluya. Tugiye gukayangana dukwira amahanga yose, biradusaba kuvugwa neza, biradusaba kugira ingeso nziza kugira ngo batuvuge neza, hanyuma tugende dukayangane. Kuvugwa neza honyene n'ubutumwa bwiza. Burya kuvugwa neza vyonyene n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza atacuravuga, kuko nta muntu ashobora kwibesha ngo akuvuge neza utameze neza. Nta muntu yo kwihenda yo gutera amashugwe umwe agukunda ariko abandi ntayo bogutera. Kuvugwa neza n'ubutumwa bwiza, uko biba bihurirana n'inyifato yawe nziza canke n'ingeso zawe nziza canke na kakameremere kawe kameze neza, hanyuma abantu bakakuvuga neza. Kuba rurangiranwa, nindato kwifuza kuba rurangiranwa mu kuvugwa neza cyane cyane, apana kuba rurangiranwa mu bibi, kuba rurangiranwa mu kuvugwa neza. Nta utovyifuza. Ngo ivyo rero navyo bisumba kura amafeza n'amazahabu. Nimwumva yuko kuvugwa neza ari cyo kwihutira, nico kurondera, nico kwirukako, nico dukwiye kubirondera hasi hejuru. Haleluya. Haleluya. Dukwiye kubirondera hasi hejuru uko bisumba ubutunzi. Kuvugwa neza bituma tugira amahoro yo mu mutima, ariko ubutunzi butarimwo kuvugwa neza ntushobora kugira amahoro yo mu mutima. Nico gituma ari ikintu gihambaye. Aha mu musiguzi naho havuze ngo kuvugwa neza biruta amavuta mota cyane y'agaciro kanini, ngo kandi umunsi wo gupfa uruta umunsi wo kuvukako. Aha naho bavuze ngo umunsi wo gupfa uruta umunsi wo kuvukako. Navyiyumviriye ku munsi wo kuvuka kwawe, nta ubuje nyene ntacyo bakuzi ko ubuje nyene mwisi. Nivyo turanezerwa, hariho n'abavutse ntibabazanira n'akakado, hariho n'abavutse bimenywa nyene nabajya bo hafi, ntivyamenywa na benshi. Uyu munsi hoho baranavyamamaza, amatelefone aravyorosha bakamamaza ngo naka yibarutse, mugabo urya munsi uvutse nta cubahiro baguha, bakuvuge neza mu biki atacurakora utarabaho. Ariko ku munsi wo gupfa, mbega kuvugwa neza ku munsi wo gupfa ntavyo mwama mwumva, ko hariho n'ababesha bakavuga neza abantu nyene kubera nyene. Ariko ku munsi wo gupfa nukuri umuntu yahora avugwa neza biraruta ivuka ryiwe. Ntimurabona yuko umuntu avugwa neza no gushika ku rupfu rwiwe bamuha icubahiro, baramuha icubahiro, no mwihambwa ryiwe agahambwa neza. Narya amajambo bavuga n'ibiki ugasanga baramuvuze neza. Rero ukuvuka ni gukomeye, ipfa niryo rikomeye kimwe, kuko baranakuvuga neza, ariko kandi n'iherezo kurangiza wari umuntu bavuga neza, kurangiza wari umunyangeso nziza, nivyo bikomeye kuruta ibindi byose. Nayivuka ryo nirisanzwe gose, twese twaravutse kandi twese twavutse turi gusa.
nta wavutse yambaye n'umwe ndabona yavutse yambaye nta n'umwe, twese twavutse turi gusa. Ariko mu gupfa barayavuga bakadonda ibyiza byawe, bakadonda ibyo wakoze, bakadonda za ngeso zawe nziza, bakadonda ya nyifato yawe nziza. Muravyibuka Tabita ariwe Dorcas mu igihe yapfa apfuye kubera ingeso nziza yari afise, bizwi n'abapfakazi, bizwi n'abakene, bizwi n'ababanyi n'inshuti n'abagenzi. Amaze gupfa ipfa ryiwe ryarahagurukije abantu, ipfa ryiwe ntawe asubiye kuryama, ipfa ryiwe abantu barakomye induru baravuga batoyaye ntituvyemera. Ipfa ryiwe ryaruse ivuka ryiwe, abantu barakoma induru, bazana ibijanye na vya bikorwa vyiza, bazana ibijanye n'ivyo yabakorera, barabizana baravuga bati ntibibaho, ntibibaho. Barahaguruka abapfakazi, barahaguruka abo yagiriye neza, ababanyi bose barahaguruka. Ipfa ryiwe ryasumbye ivuka ryiwe. Hanyuma bamaze guhaguruka baravuga bati ntashobora gupfa, ntituvyemera, ntituvyemera. Nta muntu wa kamere nk'aka ka Dorcas twokongera kuronka, nta muntu w'ibikorwa vyiza nkawe w'umunyabuntu twokongera kuronka. Barahaguruka gushikaho baja kurondera Petero, uko bari bazi ko ari mw'ingabire y'Imana. Baramurondera bati nyaruka, nyaruka ugira ico ukoze kandi ntutebe. Araza ariruka, haja ariruka, baramwereka aho bamushize. Petero aravuga ati ndi mu kibazo. Asanze ukuntu bariko bararira abapfakazi, asanze ukuntu nyene bahagaze bati ntashobora gupfa, aravuga ati ndi n'ingorane. Aha rero urumva ntegerezwa gukora uko biri kose. Kandi Imana ishimwe, Petero yaramusengeye, hanyuma Dorcas arazuka aba muzima. Haleluya, aba muzima. Yazuwe no kuvugwa neza. Kuvugwa neza bijana n'ibikorwa vyiza, bijana n'ibikorwa, kuko abantu ico bakumenyerako ni vya bikorwa nyene. Kuko urashobora kubura umunyangeso nziza, ariko niwaguma mu cumbi wawe, niwaguma mu nzu yawe, nuveyo ngukore, nuveyo ngugire ico uvuze canke ico ukoze, nawe uzobimenya. Uri hano mu nzu y'Imana, kumbura umaze imyaka 10 canke irenga atajambo uravuga, atagikorwa urajamwo ngo tubone. Ushobora kuba wicaye aho ufise ingeso nziza zituje, ushobora kuba wicaye aho ufise inyifato nziza, witurije canke kamere kawe ari keza, ariko biragusaba gukora ibikorwa. Nivyo bica bitumenyesha tuyu muntu, abantu bagatangura kukuvuga bivanye n'ibikorwa. Haleluya, haleluya. Dorcas bamuvuga neza, baravuga ko ari umunyabuntu. Bavuga ko ari umunyabuntu kubera yari yateye intambuko arakora ivyo bikorwa vy'ubuntu. Najewe nawe bazotumenyera ku vyo twama, batumenyere ku bikorwa turiko turakora, niho bazotumenyera yuko turi abanyangeso nziza. Hanyuma biciye muri ivyo bikorwa batangure batuvuge neza. Hanyuma nababwiye ko bizoba ari ubutumwa bwiza, nugukayangana uko mu bantu bataramenya Imana barabona ibikorwa vyiza hanyuma bagashima. Nico gituma Petero yaranditse mu cete kigira ca mbere, mu cete ca mbere mu gice ca kabiri, ariko aravuga ngo muri hanga ryera, ariko aravuga ko turi abami n'abaherezi. Hanyuma hariho ijambo yaherejeko, hariho ijambo yaherejeko, aravuga ngo mugire ingeso nziza mu mahanga, mugire ingeso nziza mu mahanga, kugira ngo no kuvyo bazobavuga nabi nk'inkozi z'ibibi, ibikorwa vyanyu vyiza bize bitume bahimbaza Imana ku munsi bagendeye. Haleluya. Ibikorwa vyanyu vyiza, mugire ingeso nziza hiyo mu mahanga. Nubwo uyu munsi bashobora kuba bariko barabavuga nabi, nubwo uyu munsi bashobora kuba batariko barabona ivyo bikorwa vyiza, ariko iyo mu mahanga mugire ingeso nziza, mugire ingeso nziza. Ariko ntibihereraho, ntibiherera bahama niba bavuga nk'inkozi z'ibibi ntaco, ariko kubw'ibikorwa vyanyu vyiza bize bitume bashima Imana, bize bitume banezerwa, bize bitume batazira Imana, bavuge ngo
kumbe aba bantu n'abakristo, aba bantu n'abaherezi b'Imana nzima vy'ukuri, aba bantu n'abami. Haleluya. Tugira ingeso nziza mu mahanga ziherekezwa n'ibikorwa. Hiyo ku kazi ingeso zawe zimeze gute? Hiyo mu isoko aho udandariza ingeso zawe zimeze gute? Hiyo mu kibano aho uba ingeso zawe zimeze gute? Ndakwibutsa shimangira yuko ingeso zawe nizaba nziza uzoba uri kurakayangana, bazobona ingeso zawe nziza ziherekezwa n'ibikorwa vyawe vyiza, bashima Imana, batazira Imana, bavuge bati burya vy'ukuri ari mw'Imana, burya vy'ukuri ni uwa Kristo. Haleluya. Tutiriwe turavuga n'amajambo menshi, burya nitwari dukwiye no gusaragara tuvuga vyinshi. Ingeso nibwo butumwa bwiza bwa mbere. Ingeso, inyifato aho duherereye nibwo butumwa bwiza bwa mbere twari dukwiye gutanga. Haleluya. Haleluya. Ibikorwa navyo twokora tutabikoreye mu ngeso nziza, tutabikoranye inyifato nziza, navyo nyene bicika ubusa, bihinduka ubusa, biratukwa. Ibikorwa biratukwa iyo dukoze ibikorwa tudafise ingeso nziza. Ushobora kuza hano cyangwa ugakora n'ikindi gikorwa ukavuga ubutumwa bwiza, ukaprotokora, ukaririmba, ariko hariho umuntu aba yicaye hariya canke yakubona kuri televiziyo canke yagira gute akavuga ati nurya rimwo nurya rimwo nurya aravuga ubutumwa, nurya araririmba. Ujya umwe twahurira hahandi, wa wundi twahurira ku kirahuri arimwo nawe araririmba, wa wundi ku kazi ari iterabwoba gusa, wa wundi ku kazi ari ntaho mfatwa, wa wundi yishura kwa kundi. Ivyo bikorwa rero bikaba bipfuye. Nidutukisha ibikorwa kubwo kubikora tudafise ingeso nziza, biba bipfuye. Abigishwa, ndibukaho Yesu yatuma abigishwa 70 kuvuga ubutumwa bwiza. Hamwe bagarutse, uzomya muri Luka mu gice cya 10, hamwe bagarutse baraje banezerewe, baravuga ngo mwami, imwe mu mbizira twumvira, abadayimoni bahunze mu izina ryawe. Nyene banezerewe. Yesu arabihweza arababwira n'ibindi, ariko acahereza ku kajambo kavuga ngo nimunezerwe nuko imwe mu mbizi bumvira, ariko igikwiye kubanezereza nuko amazina yanyu yoba yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Nitunezerwe nuko twavuga ubutumwa abantu bagakoma amashi, nitunezerwe nuko tworirimba tukabona bariko bararira, tukabona abandi bariko baratwenga, tukabona n'abariko baratamba. Oya, ariko garuka wiyinjiremwo, wibaze wewe nyene, mbega izina ryanje riranditse mu gitabo cy'ubugingo? Kuko kugira ryandikwe nukuba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko ukabiherekeresha kugendera mu ngeso nziza, kugira inyifato nziza, kugira imvugo nziza, gukora ibikorwa vyiza. Haleluya. Haleluya. Nitunezerwe n'ibikorwa dukora abantu mu mutima. Wewe wibaze, wewe wisubiremwo, urabe ngo none ndiko ndakora ibi uyu munsi, ejo Yesu yoza nogenda? Kuko hazogenda banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Yesu yoza nogenda. Abigishwa bariko baranezerwa nuko imwe mu mbi zabumviye, byari sawa, uko bagenda bakoresha izina rya Yesu byari vyiza. Ariko igikwiriye arababwira ati kiruta ibindi nuko mwonezerwa kubera amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Haleluya. Imana idufashe cyane. Muri inosi aba bantu nyene bavugwa neza turabashaka. Jewe ndabashaka. Jewe ndashaka abakozi bavugwa neza.
none ari byo byose wokwinjiza umukozi mu nzu waramaze kumva ko avugwa nabi? Wozana umukozi ku kazi waramaze kumva ko avugwa nabi? Eka no mu isoko ngiye nzoshorera uvugwa neza. Erega mu isoko barabamenya. Ngiye nkaba nzi ko bakuvuze nabi sinzogushorera, nzoshorera uvugwa neza. Sivyo none? Oya tuvugana ukuri. Ugiye mu isoko woshorera umuntu usanzwe uzi ko bamuvuga nabi. Aba bantu rero bavugwa neza barakenewe, n'inkenegwa mu kazi, n'inkenegwa mu miryango, n'inkenegwa ahantu hose. Aba bantu barakenewe, turabashaka, nabo kwifuzwa. Aba bantu bavugwa neza nabo kwifuzwa, nabo kwifuzwa. Nico gituma no mu nzu y'Imana mu gutoranya abakozi b'Imana, ikintu cya mbere baraba uwuvugwa neza. Akarorero, abadiyakoni, usomye mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 6 baravuga ibyo gutoranya abadiyakoni, abafasha mu nzu y'Imana, ibikorwa bitandukanye. Nsomye rero kuri uyu murongo wa 3 aha muri iki gice cya 6 bariko baratoranya abantu bo gufasha abapfakazi, nibo badiyakoni. Nibatoranije uwari we wese, nibahaye igikorwa uwari we wese. Usomye kuri uyu murongo wa 3 haravuga ngo, nuko bene data murabe muri mwebwe abantu ndwi bashimwa. Bashimwa no kuvuga ngo bavugwa nabi. Bashimwa no kuvuga ngo bavugwa neza. Bashimwa no kuvuga babashima babivuga. Murabe abantu ndwi bashimwa, buzuye mpemu yera n'ubwenge, tubashire muri iki gikorwa. Niho nariko ndababwira ati ibikorwa byose aba bantu barifuzwa. No mu bikorwa by'abadiyakoni, mu gutoranya abadiyakoni barondera abantu bashimwa, abantu bavugwa neza, abantu bazwi neza, bafise ibyo babashimako bikavugwa bikamamara, kugira ngo bashobore kubashira mu gikorwa, kurondera abakozi bashimwa. Mwene data nagira ndakubwire ngo urashobora kubura akazi ukabujijwe nuko udashimwa, ukabujijwe nuko udashimwa, ukabujijwe nuko ingesa atari nziza. Kandi rero nagira ndakubwire, burya umutima uribesha gusumba ibindi byose. Hari igihe imitima yacu yibesha ati ndi umuntu mwiza, kumwe kw'igikere ngo ndi mwiza. Wari umusambi niwe wavuze ati ndi mwiza, uraja uravuna amazosi ngo ni mwiza, ngo ndi mwiza. Igikere kirawuraba wagatima ariko imitima iribesha kuruta ibindi byose. Hari igihe umuntu yibaza ko ari mwiza, wenyine akavyibwira ko ari mwiza, ariko abakuraba n'ivyo ukora n'ivyo uvuga, kuko burya abaturaba baratuzi neza gusumba mbere nuko twiyizi twebwe. Ugasanga rero umuntu yicaye aho, ejo bikanka, umuntu akagumaho nta kazi, bakarondera abanyakazi akabura, kaba ko mu gikoni umuntu akakabura, kaba ko muri restaurant umuntu akabura, kaba ko muri biro umuntu yize afise amadiplome akabura akazi. Kumbe ukaza gusanga yakabujijwe nuko batamuzi neza, ugaza usanga nta umuranga. Erega ukuranga nurya kuzi neza nyene, sivyo? Ukuranga mu kazi ni wa wundi nyene akuzi neza. Hanyuma uko akuzi abona wo mumaramazi, uko akuzi wa muntu yasavye umwizigirwa, wa muntu yasavye umuntu afise ingeso nziza, aravye uko akuzi akavuga ati pupu, eka sinomutanga by'ukuri, sinomutanga, ejo yomaramazi. Kandi by'ukuri utanze utari umwizigirwa, nagira ndakumenyeshe ko ezazokumaramaza, kandi bitukwa wewe wamutanze. Aba rero aba bantu bavugwa neza nibankenegwa mu kazi ahatandukanye, nibankenegwa mw'isi, nibankenegwa abantu bavugwa neza, kuko
usanga ari abantu bakora ibikorwa byiza bakabikora mu bwizigirwa. No mu gutoranya abadiyakoni rero baravuga bati dukeneye abantu bashimwa, abantu bavugwa neza, niwo dukeneye guha iki gikorwa c'ubudiyakoni. No mu gutoranya abakuru b'ishengero naho nyene bisaba abantu bashimwa, bisaba abantu bashimwa. Nico gituma no mu gutoranya nyene abakuru b'ishengero hariho ivyo baraba. Dusomye muri kicete Timoteyo yanditse igice ca 3, icete ca mbere Timoteyo yanditse igice ca 3, haravuga ibirabwa kugira ngo bashireho abakuru b'ishengero. Burya nabo nyene bari bakwiye kwerekanwa nk'abageni kugira ngo abantu bagira icyo babavuzeko, kuko abantu baba bazi pe bagira icyo babavuzeko. Kumbura umuntu arashobora kwihenda kubera batabana iminsi yose, ariko umuntu babana iminsi yose akaba amuzi neza, akaba yoshinga intahe ko uwo muntu akwiye kuba mu bozezwa ishengero, mu bohabwa ibikorwa bitandukanye bivanye n'ukuntu bamuzi. Usomye rero ku murongo w'indwi haravuga ngo kandi akwiye gushingirwa intahe neza n'abo hanze, akwiye gushingirwa intahe neza n'abo hanze kugira ngo ntagwe mu mugayo no mu mutego wa Satani. Iyo umuntu atari karashingirwa intahe n'abo hanze acaba kumugayo, ni hahandi uca usanga ufise ikintu bakugayako bakagenda barakivuga, bakagenda baravyamamaza, bakagenda barakunegura aho uciye. Uyu muntu rero aba bakuru bo mwishengero, uwo muntu nawe mu bindi yabavuze haruguru bitari bimwe, niki naco barakivuze ngo uyu muntu akwiye kuba umuntu ashingirwa intahe neza. Nukuvuga ngo avugwa neza aho aherereye, avugwa neza aho hanze, atari mwishengero, kuko mwishengero tuhageze turagerageza yewe tugahisha ingeso mu nzu y'Imana. Umuntu akanatinya ikibanza arimwo, akanatinya bene data, ariko aho hanze batuvuga gute? Aho hanze batuzi gute? Mu kibano batuzi gute? Uyu muntu rero akwiye kuba umukuru w'ishengero, ngo akwiye kuba umuntu ashingirwa intahe aho hanze neza, intahe nziza, agashingirwa intahe neza ko ari umuntu muzima. Hanyuma kugira ngo ntawe mu mugayo, ntasange yaguye mu mugayo, asange baramugaye, n'umuntu avugwa nabi ariko umugayo n'ibikorwa azokora rero ukadusanga biriko umugayo. Imana idufashe cyane. Aba bantu barakenegwa cyane, aba bantu bavugwa neza. Imana idufashe gose. Turi mu mwaka w'amahirwe, umwaka w'amahirwe, nivyo turi mu mwaka w'amahirwe, mugabo aya mahirwe cyane cyane n'ayabavugwa neza. Imiryango izokwiyugururira aba bantu bavugwa neza, nukuvuga aba banyangeso nziza, imiryango izobiyugururira. Yosefu amarushwa yahindutse amahirwe kubera iki? Yosefu yari umuntu afise ingeso nziza. Usomye muri Bibiliya urasanga yari afise ingeso nziza gusumbana bakuruwe, kuko ngo yaguma barega ibyaha bakora bagiye kuragira, ibyaha bakorera iyo mu gahinga bari kure ya papa, bageze iruhande ya papa bariyorobeka, ariko iyo mu gahinga bagakora amafuti. Yosefu agashika akabarega akavuga ati yamara papa bakora ibi nibi, baca barushiriza kumwanka, baramwanka, bamwankishwa nuko afise ingeso nziza. Ariko ingeso nziza ziri muri wewe naho abantu bokwanga, igihe kiragera bakavuga bati basha naho twamwanse, naho wokwanka urukwavu, oya turakwiye kwemera ko ruzi kwiruka. Nivyo urashobora kugira ingeso nziza
kubera ishari ntibakwangishwa nuko kumbura ari ibikorwa bibi babona. Kubera ishari Yosefu nta bikorwa bibi yari karakora, ariko ryari ishari rya bene wabo. Ishari niryo ryabatera kumwanka kubera abarega, hanyuma bica bitako yigirira inzozi, yigirira umuhamagaro, yigirira ibango muri we, atangura kurota ivyakazoza kiwe n'ivyakazoza kabi wabo, atangura kubirota. Bamugirira ishari ryinshi, baramwanka atari kubera ari umunyangeso mbi, bamufata nabi, bagomba no kumwica atari kubera ari umunyangeso mbi. Yosefu abandanya afise ingeso nziza. Mu bihe bibi yagize ingeso nziza, mu bihe byari bimugoye, kuko no muri ivyo bihe nyene byari bimugoye. Hajya yari yatwawe nk'inyagano, yatwawe hariya muri Egiputa, yari gushobora kugira ingeso mbi kubera ntiyari hafi ya se wiwe ngo aguma mucungera. Yari gushobora kugira ingeso mbi kubw'umubabaro, akavuga ati mbere baranangurishije, mbere akifata uko agomba. Ariko no mu mahanga, haleluya, ingeso nziza yarazigize no mu mahanga. Abandanya gukora ibyiza. Ashyize kwa Pontifari yarakora neza, agakora udukorwa twiza, akadukorana ingeso nziza. Kubera rero yari kumwe n'Imana, bigaca bituma bya bikorwa ariko arakora abikorana n'ingeso nziza, bigaca bituma ibintu bigwira, agira ikiganza ciza, ibintu bikagenda neza. N'ibitahora bigenda neza kwa Pontifari biragenda neza, n'imirimo itahora yimbuka irimbuka, kubera yari kumwe n'Imana kandi yabandanije kugira ingeso nziza, agaca akora ibikorwa vyiza. Rero bituma amarushwa yaramuhanamiye. Imana yazana iyahinduramwo amahirwe. Haleluya, iyahinduramwo amahirwe. Wewe gira ingeso nziza gusa, gira ingeso nziza gusa, ubimvuga kuri, kubera kubimvuga kuri bishobora gutuma bakwanka. Sinzi ko hari umuntu arakorera ahantu bajya ibiturire, hanyuma ngo yanke kubirya, araba ukuntu bamwanka. Ukorera ahantu barya ibiturire ukanka kubirya, barakwanka. Ahubwo urahindukira ukaba umwansi, bagatangura kukudodobereza ku mushefu, bati uyu muntu ameze ukunuku, kumbe ni wewe uri mukuri. Harya rero abashefu batamurikiwe aragutaritsa nyene. Nico gituma bakureze ku muntu udakwiye kwihuta kumwirukana. Banza wisuzumira ivyo bakubwira, usuzume ko ari ivyo, ubifatira akanya, ubisuzume, urabe neza mbega ivyo bintu bamukuregako nivyo canke sivyo. Kuko barashobora kumudodobereza kubera ishari, kubera adahuje nabo, kubera atabashigikira muri ivyo bikorwa vyabo bibi, kubera bibaza ngo uyu muntu fendefe azoturega, hanyuma bagaca bamwankira ico. None wibaza Yesu ntibamuvuze nabi? None bamuvuga nabi kubera akora nabi? Yesu baramuvuze nabi. Abafarisayo, erega vuga bara abafarisayo, erega abafarisayo babiterwa n'ishari. Yesu baramuvuga nabi, yakora ibikorwa vyiza, agasenda abadayimoni mu bantu. Batuyu ntabikoreshwa n'ikindi, abikoreshwa n'umukuru w'abadayimoni wo mu rwego rwo hejuru. Mbega bo ko batamukoresha uwo mukuru w'abadayimoni, bo ko batamurondeye ngo bamukoreshe, nabo bakora ivyo bitangaza. Batubu nakoreshwa n'ikindi, akoreshwa n'umukuru w'abadayimoni. Baramuvuga nabi, baramuvuma. Ariko Yesu yariko akora ivyiza gusa. Igihe gikwiye kigeze, Yesu byaragaragaye. Yesu ashimwe. Igihe gikwiye kigeze byaragaragaye, byaramenyekanye. Burya barinze bamwica aragenda, batarigera bamuvuga neza n'umunsi n'umwe. None sivyo gahemu? Barinze bamwica,
batarigera bamuvuga neza ijya myaka 3 yose yamaze mu isi akora ibyiza agaburira abashonje, akiza abagwaye, asenda abadayimoni mu bantu, amugurura ibimuga, akora ibyiza, kandi ibyo byose yabikorera biwabo. Ariko nibigeze bamuvuga neza n'umunsi umwe. Ariko wa munsi hamwe ku musaraba amaze gucikana ngo isiratigita ubwira kabiri, ubwira wa musoda yatwara abasoda 100 ngo abonye ibyo byose bibaye ngo acarahindura imvuga, acaravuga ngo sha ngo kumbu uyu muntu yari umugororotsi, kumbu uyu muntu yari umugororotsi, arabishingira nahe ngo yari umugororotsi. Haleluya, haleluya. Ariko nubwo bamugize uko, uwo Yesu yicishije bugufi. Dusoma mu Bifilipi muri iki gice cya 2, Imana yaramudugije kubera yari umunyangeso nziza. Murabizi ko yakuze ashimwa n'Imana, n'abandi bantu burya baramushima, n'intumwa zaramushima da, intumwa bagendana baramushima. Abafarisayo nibo batigeze bamuvuga neza. Aha mu gice cya 2 mu Bifilipi, mu gice cya 2, Yesu ko yatubereye akarorero nubwo atavuzwe neza n'abafarisayo n'abasadukayo. Paulo yandikira Abifilipi aratanga iyi impanuro, ari nayo nshaka gusozererako. Aravuga ngo mugire muri mwebwe, mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana, asanganwe ingeso nziza, asanganwe ubugororotsi, asanganwe ibikorwa byiza, niyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Muzi n'amakuru, Yesu yari afise ububasha, yari afise ubushobozi. Burya bijya bintu byose bamukoreye, Yesu yari kubugarakanwa, Yesu yari gutuma amaboko y'abanyunyuka. Nta kintu na kimwe muri bijya bari kumukorera. Yari afise ububasha bwose, ariko kubera yarazi ikimuzanye, aricisha bugufi, yumva icyo cyubahiro, yumva ubwo bubasha afise sibwo bwo guhagararamwo, sibwo bwo kugariramwo, sibwo bwo kumirako. Araca bugufi, aremera arakubitwa, araca bugufi, aremera yambika ubusa, araca bugufi, aremera aravumwa amate. Uko kwari uguca bugufi kwa mwinshi. Umurongo w'indwi, ariko yisiga ubusa. Mbega nari nababwiye aho duhera, twahereye ku murongo wa 5. Umurongo w'indwi uravuga ngo ariko yisiga ubusa, yakira ishusho y'umushumba, acikusa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, aragamburuka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nico cyatumye burya rujya rupfu yari kugwanka pe, none ko atari wari kumukorako ngo amwikoreze umusaraba, bigenze gute? Ninde yari kumukorako ngo afashe ya nkoni ngo ari karamukubita? Ko Yesu yari afise ububasha bwo guca ahagarika bigahagarara, abariko baravuga amajambo mabakabugarakanwa, iminwa ikaziba, amaboko akanyunyuka, ntibongere kumukubita. Ariko yaraciye bugufi, aragamburuka, ashika no ku rupfu rwo ku musaraba, gwapfa abantu bavumwe, gwapfa abantu bahebwe nyene, aragwemera. Iki rero nico cyatumye gushika no ku musaraba, kubera yari afise ingeso nziza, yumviye, yabandanije guca bugufi. Nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirengeye amazina yose, kugira ngo amavi yose azopfukame mu izina rya Yesu, ay'ibyo mu ijuru n'ay'ibyo mu isi n'ay'ibyo ku isi n'ay'ivy'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho. Abatuye ngo ni Beyezebuli baze bature ko Yesu ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Haleluya. Sinzi wewe bariko barakubwira ngo uri Beyezebuli, uzi yuko uri gukoreshwa n'ubushobozi bw'Imana, wari kwigumya cyane? Abantu uri kurabagirira neza bagahindukira akaba aribo batangura kukugira imigabo yo kukwica.
wari kwigumya canke Yesu yarigumije agumana za ngeso nziza yavukanye, agumana ya nyifato nziza yavukanye yatuma ashimwa n'Imana agashimwa n'abantu, arabigumana n'imbere y'abajya abafarisayo n'abasadukayo bamutereranwa ba Pilato, bamutereranwa ba Kayafa, bamutereranwa. Agumya ingeso nziza, agumya ubuntu, agumya kwifata neza, araca bugufi gushika no ku rupfu rwo kumusaraba. Ico rero nico cyatumye Imana nayimushira hejuru. Abavugwa neza kubera bagumije ingeso nziza, Imana izobashira hejuru. Imana izobashira hejuru. Imana izobashira hejuru mbere tukiri muri ino si. Haleluya. Kandi nagiye gusanga aba bantu bavugwa neza n'amazina yabo ntazofudika. Nazofudika amazina y'abantu bakoze ibyiza, amazina y'abantu bagiye bavugwa neza kubwo ico bari, kubwo ingeso nziza n'ibikorwa byiza, amazina yabo ntazofudika. Haleluya. Yesu ahabwa izina risumba yandi mazina yose kugira ngo amavi yose uburuhira azomupfukamire, indimi zose zize zature kwari uhoraho n'ababandi bamugirira nabi barimwo. Haleluya. Nagenda kubwira ngo niwagumye ingeso nziza, nukuvuze nabi uyu munsi ejo azohindura imvugo, kuko abavuga nabi bobo ntibabura pe, ntibabura. Bararementanya utunaturiya ntibibura, ariko nagira ndakubwire ngo niwagumana ingeso nziza abantu bazokuvugwa neza. Abo bake batariko barakuvuga neza bazotinda bahindura imvugo nkuko bayihinduye kuri Yesu ku munota wa nyuma. Kumbe yari umugororotsi. Kandi n'abafarisayo n'abasadukayo nabo nyene baravuze bati nubwo twamwishe nukuri yari umwana w'Imana, yari umunyabushobozi. Haleluya. Haleluya. Rero nshuti yanje nagira ndagusabe ngo wihutire kuvugwa neza. Ibyo uri mu uyu munsi ntavyo nzi, ibyo uri kurakora ntavyo nzi. Zonzerere kuri iri jambo riri mu musiguzi rivuga ngo ubupfu bukeya ufise uzosanga bwononye icubahiro cyawe. Bukeya buzokonona ibyo wari ufise icubahiro ibiki, uzusanga nyene abantu bariko barakuvuga nabi wibaza ngo ufise ubupfu buke. Igice ca 10 umurongo wa mbere havuga ngo isazi zipfuye zituma amavuta yavanzwe n'abahinga babimenyereye anuka umuduho. Isazi zipfuye, isazi burya yerekana umwanda by'ukuri. Isazi zirabishe, isazi zikuye mu ifantu urazi kudasubira kunywa. Isazi zikuye mu mata sefini, isazi zerekana umwanda. Ngo isazi zipfuye rero zikagwa mu mavuta yinjijwe ngo n'abahinga, no kuvuga amavuta yateguwe neza, ngo bituma nuka umuduhu. Mu yandi majambo baca bayata. Naba kivuzwe agitewe amashugwe nk'amavuta meza yo kwisiga, nk'amavuta meza nyene yofasha umuntu akayisiga. Oya, baca bata. Akajambo kahepfo karavuga ngo niko n'ubupfu naho bwoba buke bwonona ubwenge n'icubahiro. Ubupfu naho bwoba buke bwonona ubwenge n'icubahiro. Mu yandi majambo ubupfu naho bwoba buke buzotuma bakuvuga nabi. Kuvugwa neza bifudike, ukumbura uri kurakora ibikorwa bisa n'ibiri vyiza, ariko ukagira ubupfu ahantu, ukagira ubupfu mu kanwa, ukagira ubupfu mu ishavu, ukagira ubupfu mu kuregeteranya no mu kurementanya. Witwa ngo urafise ibikorwa ukora bijanye n'amashure wize ukabikora neza, bijanye n'ubuhinga ufise ukabikora neza, ariko ukaba ufise ubupfu wita buto buzotuma bya bindi byose bihinduka ubusa, usange bariko barakuvuga nabi. Imana idufashe cyane. Haleluya. Haleluya. Dukura ubupfu mu bikorwa byacu kugira ngo bikunde tuvugwe neza. Dukura ubupfu
mu ngeso zacu kugira ngo dushobore kuvugwa neza. Kuvugwa neza ni iby'igiciro kininiya cyane kuruta ubutunzi bwinshi. Kuvugwa neza ni iby'igiciro kininiya cyane gusumba amafeza n'amazahabu, gusumba amavuta atamirana cyane y'igiciro kinini. Kuvugwa neza ni ibyo kwifuzwa, kuvugwa neza ni ibyo kwirukira, kuvugwa neza ni ibyo kurondera mu buryo bwo gutunganya ingeso zacu. Sinzi ingeso zawe uko zari zimeze, sinzi uko bariko barakuvugaho hanze, ariko icyari gikwiriye nuko ingeso zawe zoba nzizaho mu mahanga. Naho bo kuvuga nabo uyu munsi ibikorwa byawe byizejo biza bigushingira intahe, uzusanga bariko barakuvuga neza. Nico cyari gikwiriye. Narangije, umuntu wese asuzume rero uko byari bimeze muri we. Kugira ngo bigende neza, turonke kuvugwa neza, birasaba ko dutunganya ingeso zacu. Ingeso zawe sinzi uko zari zimeze, uriyizi na wewe kandi n'abandi baranakuzi. Ushobora kuba harimo ubupfu, ukaza usanga birononekaye, ishavu, inzigo, ugwanko. Ngura umuvugabutumwa mwiza, ugasanga inzigo, ishavu, kudaharira biruzuye. Ugasanga ibikorwa turiko turakora biriko biratukwa. Umusenzi mwiza, umugabo yuzuye kurementanya. Ibyo byose nibitukisha igikorwa uri kurakora, kandi bica bituma bakuvuga nabi. Bishobora kuba prema wa munahishuri mugabo yo tukubonye ngaha tukabona ingeso si nziza, ubwo yo tugusanze ku kazi tukumva si neza. Bya bindi byo kuvugishwa byose, utanguye kuvugishwa turatwenga, nawe wovugishwa iby'ukuri. Abantu bacapa ariko aravugishwa wawundi nyene, abantu nukuri bigahinduka ubusa. Sinzi ko mwumva ukuntu ubupfu bukeya bushobora konona igikorwa. Reka dusenga Imana yo mwijuru, tubanje kwisuzuma, duce bugufi, tuve hasi, dusenga Imana. Dusenga Imana kugira ngo bikunde tugire ingeso nziza. Reka twikubite imbere yiwe, duce bugufi, duce dusenga Imana kugira ngo Imana itugirire neza. Reka duce bugufi imbere y'Imana rukundo. Ifise urukundo, dufitiye urukundo. Uko byoba bimeze kose muri wewe, nagira ndakubwire ngo hariho ibyizigiro. Ubwo bupfu buri muri wewe niwigirishe. Hariho abafise ubupfu bw'amacakubiri mu mitima yabo. Hariho abafise ubupfu bwo kudasaba imbabazi kandi atahura icyaha yakoze. Hariho abafise ubupfu bw'ishavu. Hariho abafise ubupfu bw'inzigo mu mitima yabo. Niwisuzuma aka kanya nyene, twunamitse imitwe, duhumirije, wongere wiyinjiremwo. Bishobora konona icubahiro cyawe, bishobora konona ubwenge bwawe, bishobora gutuma igikorwa c'Imana ufise gitukwa, kitemegwa. Kubera iki? Kubera ubwo bupfu nyene buke buri muri wewe. Aka kanya n'akanya keza ko guca bugufi imbere y'Imana, tuyibwire uko bimeze. Ni gute byifashe gute muri wewe. Ongera uvyibuke ubwo bupfu buri muri wewe bw'ubusambanyi. Hari abantu bakijijwe mu nzu y'Imana hanyene basubiye kunywa inzoga, bariko barazira akamanyu k'umutsima. Imana idutabara. Ubwo n'ubupfu buri muri wewe. Aka kanya ukwiye kwihana, aka kanya ukwiye guca bugufi, Imana ikakugirira imbabazi kugira ngo bikunde uvugwe neza. Naho wowe uri kurabikora abantu batabizi, biratuma bakuvuga nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nubwo wowe uri kurabikora mu ibanga. Abantu bakumva ntibakunezererewe, ntibakubonemwo ubwiza, ugasanga nyene ntibariko barakuvuga neza. Rero reka dusenga Imana, uduze ibiganza byawe, dusenge kugira ubwo bupfu ufise. Hari abafise ubupfu bw'ubwibone mu mitima yabo, ubwibone kugara, gukakama, biragahera. Ubwo n'ubupfu butuma icubahiro cyawe gihinduka ubusa cyangwa ubwenge bwawe buhinduka ubusa. Hari abafise ubupfu bw'ubunebwe, badakora icyo bategerezwa gukora.
ubwo n'ubupfu butuma abantu batavugwa neza. Data, mu izina rya Yesu turadugije ibiganza imbere yawe, mu izina rya Yesu Kristo turaciye bugufi tukwikubisa imbere. Wewe Mana y'urukundo, Data wa twese w'urukundo, turakwikubisa imbere, turakwikubisa imbere. Ubu bupfu buba muri twebwe, ugasanga umuntu hari ubupfu bumurimwo butuma byonona ibikorwa vyiza yari afise. Mana yo mwijuru, raba mwene Data ariko arakubwira bimwe bimugora, bamwe bafise akarimi baregetereza, bamwe bamena amabanga, bamwe bagenda bakura agahuzu ku bandi, n'ibindi n'ibindi, ryashavu yanzigo gwagwanko ryashari amacakubira ari muri mwene Data. Mu izina rya Yesu byose Mwami w'abami turabikurengukaniye muri kano kanya. Ubu bupfu bwari muri mwene Data, aka kanya turaburengukanye imbere yawe. Mwumvirize ariko arakubwira. Hari n'abaja mu nzu y'Imana bagitukana, batukana, ubwo n'ubupfu bwonona ubwenge n'icubahiro. Ndakwinginze ugirire neza uyu muntu ariko araca bugufi agusaba imbabazi. Ubu bupfu nibwo butuma tuvugwa nabi, ubu bupfu nibwo butuma abantu bagenda batuvuga nabi tukaba kumugayo. Mana dutabare, tugirire neza umuntu wese ku ruhande rwiwe, icyari kimurimwo kitari ciza, icyari kimurimwo kimutera umugayo, ndagihanaguca amaraso ya Yesu Kristo. Nawe nyene hariko aragusaba imbabazi, uvyumve hanyuma uce umushoboza kubirengana mu izina rya Yesu Kristo. Uce umushoboza kubiheba kugira ngo bikunde natemberana umugayo, bikunde nakorera Imana ari ku mugayo mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagaye amaraso ya Yesu ngo yeze ishengero ryawe mu izina rya Yesu, kugira ngo tugire ingeso nziza, tuvuge neza, tugire inyifato nziza, dushobore kuba abantu bakayangana, ingeso zacu zivuga ubutumwa bwiza, bizoba ari vyiza Mwami. Umuntu wese rero umugirire neza guhera ubu. Ivyo umuntu wese asavye ko imbabazi agiye guheba, ndasenga ngo umushoboze kubiheba, hanyuma agire ingeso nziza, atangure akayangane mu kibano, ku kazi ahaherereye, hanyuma benshi bazoze kuri Kristo kuko yabamurikiye n'ingeso ziwe nziza. Uzoba ukoze cyane, tubisenze twizeye kugiye gushoboza umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.